Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaha umugisha. Imana ishimwe kandi habwe icubahiro. Ndashimiye umwami Yesu anyemereye kubana namwe kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana biciye mu kiganiro Saveur Divine. Ndabaramukije, ndabipfuriza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo kubana namwe kandi mugubwe neza aho muherereye. Imana ishimwe. Nezererewe Imana kubwa bino bihe byiza turimwo kuva ku munsi wa mbere, aho turiko turaganira amajambo y'Imana biciye mu bakozi b'Imana batandukanye ajanye n'isezerano Imana yasezeraniye abizera, guhera kubigishwa n'abandi uko bari bakoranye bangana 120 mu nzu yo hejuru i Yerusalemu. Imana yabicishije mu kanwa k'abahanuzi kera, barabivuga kandi tubibona ko na Kristo Yesu aya majambo yayabwiye abigishwa imbere yuko akugwa hagati muri bo ngo asubire mu ijuru. Ijambo ry'Imana ritwereka ngo amaze kuzuka mu bapfuye arabiyereka ari muzima, amarana nabo iminsi 40 abaganiriza ivy'ubwami bw'Imana. Habura gato ngo asubire mu ijuru, arabihanikiriza ngo ntibaze bava i Yerusalemu batarahabwa iryo sezerano. Imana ishimwe. Intumwa zumvira ibyo Yesu asize ababwiye. Yerusalemu bajayo, barategera, bararindira, bihanganye, bahuje umutima. Maze hari ku munsi mukuru wa Pentekote, saa 3 zo mu gitondo, Data muri mu ijuru ashitsa ivyo yasezeranye. Imana ishimwe. Ni Imana itabesha, ni Imana isezerana maze igashitsa ijambo ryose yavuze. Haleluya. Imana ishigwe hejuru. Turi ku munsi wa gatanu, turasozereye ino teme ijanye na Pentekote, ariko reka dusozereye kuri ino jambo dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 16 umurongo w'8. Mutwe w'amajambo haravuga ngo igikogwa c'umwitsa. Umwitsa no kuvuga ngo umufasha. 8 haravuga ngo uwo niyaza azohinyuza ab'isi, abemeze ivy'icaha n'ivy'ukugororoka n'ivy'amateka. Imana ishimwe. Aya majambo tumaze gusoma ni Kristo Yesu yariko arayabwira abigishwa. Yababwira ibikogwa bitandukanye mpwemu yera umufasha azokora niyamara kuza. Ico mpwemu yera azokora mu bantu nibamara kumuhabwa. Imana ishimwe. Ku murongo 8 twabonye ngo uwo mpwemu yera niyaza hano mwisi. Imana ishimwe. Ngo azohinyuza ab'isi, ababa mwisi bose, abahambaye, abanyabwenge, aboroshe, abategetsi, abubashwe muri ino si. Mpwemu yera niyaza, haleluya, ngo azobahinyuza. Mpwemu yera niwe ashobora kuza mu mutima y'umunyabwenge wo mwisi, afise amadiplome menshi, afise ubumenyi yize, umutegetsi akomeye, umusirikare w'umujenerali,
mpwemu yera iyo amumanutse ko, iyo amugendereye, niwe ashobora kumuhinyuza akabwira umunyabwenge afise diplome nyinshi ati ibyo wize n'ubumenyi ufise ntaco bimaze, kuko itanguriro ry'ubwenge ari ukubaha Imana. Imana ishimwe. Nico gituma dushinga intahe ko hariho abanyabwenge bo mu isi. Niyo mpamvu dushinga intahe ko hariho abize amashuri menshi bakaminuza, ariko uyu munsi mpwemu yera yarabagendeye, hanyuma baca bugufi arabahinyuza, bamenya ubwenge nyabwenge ko ari ukubaha Imana. Imana ishimwe. Turashinga intahe ko abategetsi bakomakomeye mu isi, iyo mpwemu yera bagendeye, baruruha ku byubahiro byabo, bagaca bugufi, bakamenya ko hariho, haleluya, ubundi bushobozi, ubundi bwenge ataho buhuriye n'ubwenge bw'umwana w'umuntu. Icyo ni igikorwa gikomeye tubona mpwemu yera akora mu bari mu isi, kandi tubona ngo mpwemu yera, Imana ishimwe, ngo abemeza bande? Abaremwe bose, abemeza iby'icaha. Bene data bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, Imana yaratanze impano canke ingabire zivuga butumwa, kandi Kristo Yesu yaradutumye ngo tuje mu mahanga yose, tugende duhindure abaremwe bose kuba bigishwa biwe, tubabwire ijambo ry'Imana. Yesu yadusigiye ico gikorwa, ariko nagomba ndababwire ngo nta wundi muntu ashobora, umuntu ntafise ubushobozi bwo gutuma umuntu amwemeza iby'icaha. Ubwo bushobozi umuntu ntabwo agira uretse mpwemu yera w'Imana. Abavuga butumwa baravuga, ni byiza. Abavuga butumwa barakoresha ibikorane n'ibiterane byinshi, ni byiza, ariko mpwemu yera w'Imana ubwiwe niwe aza hanyuma akemeza abantu ibyaha byabo. Nico gituma nta muvuga butumwa karuhariwe yihanisha abantu, ntibishoboka. Iyo tubonye abantu bihanye, tumenye ko ari mpwemu yera w'Imana yabemeje iby'icaha. Kandi mpwemu yera ntatwemeza iby'icaha gusa, ahubwo ngo aranatwihanisha. Imana ishimwe. Mpwemu yera w'Imana atandukanye natwe. Mpwemu yera w'Imana atandukanye n'abantu. Twebwe turavuga, umuntu aravuga, urabwira mwene so, uramwereka aho yagenze nabi, ukamubwira rimwe, ukamubwira kabiri, ariko iyo adahindukiye ngo ave muri ibyo bikorwa bibi, umwana w'umuntu arashavura, ararakara, akamucira kwiteka, akamucira urubanza, mbere akamuheba, ntasubire kumuvugisha. Mpwemu yera w'Imana si uko ameze. Imana ishimwe. Nushimwe mpwemu yera arongorera, afise ijwi ry'impuhwe, ijwi ry'imbabazi, yerekana icyaha mu bugwaneza. Mpwemu yera arongorera, acisha bugufi, kandi amaze kwerekana icyaha arongorera ati niwihanura babarirwa. Imana ishimwe. Haleluya. Uyu munsi nico gituma hari umugeni wa Kristo Yesu. Uyu munsi nico gituma hari ishengero rya Yesu Kristo, nuko hari igikorwa mpwemu yera w'Imana yakoze kuva kera mu isi, kandi nuba ariko arakora. Niyo mpamvu uyu munsi wumvise iri jambo ry'Imana, wumvire ijwi rya mpwemu yera mu mutima, akubwire aho utagenze neza, akwereke aho utakoze neza, kandi aranakubwira aciye bugufi ngo wihane. Mpwemu yera w'Imana nashimwe. Turashima Imana kuko yamuduhaye. Uyu munsi iyo tutamugira tuba turakahebwe. Uyu munsi iyo tutagira mpwemu yera w'Imana tuba turakahebwe, ntituba tucibukwa uyo. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Mana ihabwa icubahiro
ku bwa mpwemu yera w'Imana atwemeza icaha, atwigisha icyaha icyo ari cyo, kandi akatwongorera, akaduhamagarira kwihana, kwezwa no gutunganywa, kuko igikorwa cya mpwemu yera ni ukweza, gutunganya ishengero, umugeni wa Kristo Yesu, kugira ngo Yesu Kristo igihe azogaruka azosanga ishengero umugeni wiwe yiteguye. Imana ishimwe. Bene data bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, ndabipfurije kumvira ijwi rya mpwemu yera ibihe byose, aho muri hose, nanje niko niyipfurije. Ndabipfurije kandi kugira umunsi mukuru mwiza wa Pentekote. Imana ishimwe, uzobabere umunsi mukuru mwiza kandi mushasha wo kugiranira ubucuti n'ubusabane na mpwemu yera w'Imana twahawe nk'umufasha, kugira ngo atuyobore muri runo rugendo ruja mu ijuru. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.